Nshuti zanje ndasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwo muvugana ni Françoise Habonayo. Uyu munsi ndashimiye Imana kuko yongeye kumpa kongera kuvugana namwe muri kano kanya tuganira iby'ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi ndagomba tuganire ku kintu bita ishavu canke ico bita hasira mu Giswahili. Ishavu ni ikintu novuga nti nta muntu bidashikira. Iyo umuntu aguteye ishavu urashavura. Umuntu yovuga ngo ntashavura sinzi, ariko benshi barashavura. Rero ico nagomba kuvuga uyu munsi, ngomba kuganira namwe ku kintu berekeye ishavu. Ishavu riraza iyo umuntu yakugiriye nabi, hanyuma agashishikara kugirira nabi, hanyuma ntanagusaba ikigongwe. Rero iyo atagusabye ikigongwe cane niho ishavu rica riduga gose. Canke umuntu akakugirira nabi ari umuntu wabona yuko atarakwiye kukugirira nabi. Hama rero iyo ishavu rije umuntu arababara mu mutima, akavyumvira cane, hanyuma ndetse kuri bamwe hari igihe bihora bivamwo ingwara. Rero kugira ngo umuntu atsinde ishavu canke kugira ngo umuntu akire izo ngwara zatewe n'ishavu bigenda gute? Nasanze umuti w'ingwara nyinshi cane ari ukubabarira. Iyo umuntu ababariye umutima uraruhuka. Ariko iyo umuntu atababariye akaguma mu mutima wiwe yongera yiyibutsa vya bindi wa muntu yamugirira, nibyo bica bimuzanira ingorane mu mubiri wiwe. Imana dutabare. Icyo dukwiye kumenya nk'abantu b'Imana, Bibiliya avuga ngo ducunge ubugingo bwacu, ngo ducunge imitima yacu, ngo kuko ariho ubugingo bududubiriza. Ni ukuvuga ngo nitwemerere ikintu kiza gutoba mu mitima yacu, ariko twama iminsi yose tugavye kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiza kutugira nabi mu mitima. Ndagomba rero dusangira ijambo ry'Imana riri muri Matayo. Muri Matayo gice ca 18 hariya turasanga ahantu umwami Yesu yatwigishije by'ukuri, atubwira ingene dukwiye guharirana. Hariho umuntu Bibiliya itubwira ngaha muri iki gitabo muri Matayo 18 uhereye hariya ku murongo wa 21 ukasoma hose gushika 35 ntituhasoma hano, ariko ndababwira nti nitwa mwasoma muraze gusanga inkuru z'abantu babiri. Mbere yari umuntu yagiriwe yari afise ideni. Afise iryo deni rero acaragenda arambambira shebuja. Bagomba kumufunga, kandi bagomba kumufunga bikomeye, n'abana biwe babatware, n'ibyo afise byose babitware. Aca atakambira sebuja rero amusaba ngo amugirire ikigongwe. Iyo sebuja rero aca aramugirira imbabazi. Turabisoma hajya duhereye hariya ku murongo wa 23. Ku murongo wa 22 havuga ngo Yesu aramubwira ati, jeho sinkubwira yuko ugeze indwi, ariko ugeze indwi gushitsa ibihetangabo 70. 23. Nico gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. Atanguye guharura baca bamuzanira umuntu wamuririye umwenda w'itarano ibihumbi 10. Ariko kuko atari afise ico kwishura, shebuja agera ko bamugura n'umugore n'abana n'ibyo afise byose ngo umwenda wishugwe. Wa muntu yikubita hasi aramwitembagaza imbere ati, mwami nyihanganira nzokwishura byose. Shebuja w'uyo muntu amugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda mufitiye. Uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenari 100, amufata amugwa mu gahogo ati, nyishura ivyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati, nyihanganire nzokwishura byose.
wa wundi aranka aragenda amushirisha mw'ibohero gushitsa ahazomwishurira ibyo amufitiye. Bagenzi biwe babonye ibibaye barababara cane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose. Buno shebuja aramuhamagara aramubwira ati wa muntu mubi we, naguhebeye wa mwenda wose aho wantakambira, none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nk'uko nanje nazikugiriye. Shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa ahazokwishura ibyo amufitiye byose. 35 na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharira umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye mu mitima. Imana idufashe cyane. Hano turabonye abo bantu bari bafise umwenda, n'umuntu umwe yari afise umwenda, aratabaza baramutabara baramuhebera umwenda wiwe. Ariko rero ngo haciye haza uwundi nawe amufitiye umwenda, aho kumubabarira ahubwo acamushisha mw'ibohero. Aha rero turabona iyi nkuru ibabaje cyane yuko yari yarababariwe, ariko mu nyuma bahavuye baca bamushira mw'ibohero nawe ngo gushitsa ngo aho azorihira ayo mafaranga yose yaraheranye. Nshuti bagenzi, muriko murumva iyi nkuru, ibi bintu ni ibintu vyirirwa biraba mu buzima bwacu. Ninde muntu yovuga ngo ntarakora ikosa? None uko wakoze amakosa kose niko bagufunze? Ninde ataragiride n'umuntu? Mbega uko wagiride n'abantu niko bakujanishije mu gasho? Ariko weho kubera kujanisha mu gasho abandi, kubera iki ubahana bikomeye kandi nawe wamukora nk'ivyo bakora? Umwama dutabare cyane. Aha rero turiko turiga ku ijambo ryitwa guharira nk'uko nawe wahariwe. Yesu adufashe. Iyo umuntu yamaze guharirwa aba yarahindutse cyane migisha, afise umutima wundi, umutima w'ikigongwe, umutima w'imbabazi. Umuntu akwiye kwama yibuka rero ivyo yahariwemwo nawe aharira abandi. Yesu adufashe. Turiko turavuga rero ku bintu byerekeye ishavu. Uyu muntu yagize ishavu ashirisha mw'ibohero, uyu yamugiriye ibi bintu, yamugiriye ishavu acaramuhana. Hariho rero ahandi ishavu rishobora kugutera ugasanga ukoze amarorerwa menshi, ntumushirishije mw'ibohero ariko mushize mw'ibohero ryo mu mutima wawe. Uko bukeye wamumwibuka ngo naka yangiriye ibiki, naka sinaka ukuntu yangiriye nabi, naka n'umuntu mubi, ukamuri kuravyibukiriza mu mutima wawe. Umutima wawe ukamuremerewe na naka vya bintu bibi bikama biba bishasha mu mutima wawe, ububi bukama bwiyongera mu mutima wawe. Data wo mwijuru adutabare. None rero mugenzi, umutima wawe si pubere, umutima wawe si ahantu ho guta itakataka ibicafu, ahubwo umutima wawe ukwiye kuwurinda kugira ngo ube mwiza. Bibiliya itubwira ngo niho ubugingo bududubiriza. Yesu adutabare, imitima yacu tuyirinde gose. Aha rero icyo ndiko ndavuga, ndiko ndigisha ku kintu cerekeye guharira. Kugira nabi, abagizi ba nabi barahari, batugirira nabi kenshi, kandi natwe twagiriye benshi nabi. Nawe urabizi, Yesu ataragukura aho, ataraguharira, atarakugira neza, atarakweza, wagiriye nabi, inabi nyinshi cyane, ariko Kristo aragutabara. Rero inabi nyinshi tugirirwa dukwiye guharira, kuko nitutaharira ingaruka yavyo izoza muri twebwe. Benshi yaramaze kubatera ingwara, ugasanga umuntu agwaye estoma, ugasanga umuntu yarapayutse mu mutwe, ugasanga ingwara nyinshi cyane ziterwa n'umubabaro wo mu mutima, ugasanga umuntu yaragwaye akabonge kubera yuko yababajwe cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, hariho abantu bakunda kwirukira kwa muganga. Kwa muganga ni vyiza, ariko hariho izindi ndwara wewe nyene wo kwikiza utabanje kugenda kwa muganga. Umaze kumenya yuko iyo ndwara yatewe n'ikintu kanaka, wewe wenyene wo kwikiza. Nta mwanya mfise munini wo gusigura ibi bintu, mugabo Yesu ndaza azompa umwanya dusigure ingwara nyinshi ziterwa n'ivyaha dukora.
ingwara nyinshi ziterwa n'umubabaro wo mu mutima, ariko hamwe wowe ukurayo wocukira. Mbega umuntu yokubaza ati ni kubera iki duharira, ni kubera iki dusabwa guharira? Igituma dusabwa guharira icambere ni ukugira ngo turonke gukira ingwara zacu. Nimba urwaye umutima, nimba urwaye akabonge, nimba urwaye iki, guharira ni ikintu gitera umubiri kunezerwa, umubiri gukomera. Ikindi naco ni iki gituma dusabwa guharira? Tubirabe hariya muri Matayo, ngo Matayo igice ca 6 ku murongo w'15 havuga iki? Matayo 6 ku murongo w'15 haravuga ngo 6:15 haravuga ngo ariko nimutaharira abantu ivyaha vyabo, na so wo mwijuru ntazoharira ivyaha vyanyu. Uranyumva? Ngo nutaharira abandi nawe ntuzoharirwa. Imana idufashe. Kandi ikindi ca 3 turasabwa guharira kugira ngo umwami yakire ishikanwa ryacu. Navyo nyene turabisanga muri Matayo 5 ku murongo wa 23 mpaka 24. Havuga ngo iki? Havuga ngo niwajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibuka ko hari ico upfa na mugenzawe, usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzawe, ucugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Imana ishimwe. None nimwumva, ufise icyo upfa na mugenzawe, banze ugende wikiranure nawe, hanyuma isadaka yawe, ishikanwa ryawe ryakiwe n'Imana. Imana idutabare. Ca wiyumvira kangahe wagiye gushikana, ukagenda gushikana imperezwa, ukagenda ugashikana ibigira cyo mugatanga, ariko mu mutima wawe ufise icyo mupfa na mugenzawe. Imana idufashe. Jambo ry'Imana dukwiye kuriha agaciro uko rimeze. Ngo iyumvira ngo niwabona ko hari ikikubuza ugomba ureke, ariko Imana nuko igomba gushikana n'umutima mwiza n'umutima ugororotse. Bibiliya tubwira ngo umuntu ashikana n'umutima wejejwe, umutima ugororotse, ngo ni nk'ubumote bwiza imbere y'Imana. Ngo ariko umuntu ashikana ishikanwa ryiwe n'umutima w'ivyaha, ngo ni nka parfait imnuka nabi mu nyonga z'Imana. Imana idutabare cyane. Hanyuma ikindi kidutuma dusabwa guharira ni ukugira ngo Imana itwongereze iminsi yacu yo kubaho. Imana ishimwe. Kugira ngo Imana itwongereze iminsi yacu yo kubaho, turabisoma mu gitabo c'imigani. Imigani hariya ku murongo w'igice c'10 ku murongo wa 27 havuga ngo iki? Haravuga ngo ukubaha uhoraho kurarambisha, ariko imyaka y'abanyakibi izogerurwa. Ngo kubaha uhoraho kurarambisha. Kubaha uhoraho, mu kubaha uhoraho rero no guharira navyo nyene birimwo. Ntiwovuga ngo urubaha uhoraho kandi utazi guharira. Imana idutabare. Hanyuma ikindi naco novuga guharira ni ngombwa. Mu gitabo cyo mu Efeso igice ca 4 ku murongo wa 31 naho haravuga ngo iki? Turabe ico Paulo yavuze ariko arandikira ishengero ryo muri Efeso. Yaravuze ijambo rikomeye cyane hariya. Efeso igice ca 4 ku murongo wa 31 haravuga ngo umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, ngo hamwe n'inzigo yose. Ngo umururazi wose no kujingitwa n'uburake
ngo hamwe n'inzigo yose bibavemwo, ngo mugiranire neza, mugiriranire imbabazi, ngo muharirane, ngo nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Muntu wese yahariwe n'Imana, nawe yige guharira abandi. Uhoraho adutabare cyane. Hanyuma mu gitabo cyo mu byahishuriwe hariya anye Ufunuo wa Yohana, ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 hariya ku murongo wa 27 haravuga ngo iki? Haravuga ngo kuri wo kandi kuri wo ntaho hazogera ikintu gihumanye canke ukora ibizira akabesha atari wanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama w'Imana. Mwumvise? Kuri uwo mugwa ntawe uzohagera, kandi kuri wo ntaho hazogera ikintu gihumanya canke ukora ibizira akabesha. Ni ivyaha kudaharira ni bimwe mu vyaha, nibizira. Kudaharira ni ikintu kimwe kizotubuza guhagarara muri Yerusalemu musha. Uhoraho Imana yo mwijuru adutabare cyane. Bene data, guharira n'umuti, n'umuti wo mu bugingo bwawe, n'umuti wo mu mutima wawe. Uyundi munsi Yesu aduhaye umwanya tuzoganira ingene ishavu ritera ingwara nyinshi cyane zo mu mubiri, ariko kandi guharira navyo bigacika nk'umuti uvura. Mwami Yesu abahezagire. Rya jambo twatangurirako ryerekanye abantu babiri, umwe yari yaragiriwe imbabazi araharigwa, ariko haca haza uwundi nawe amufitiye umwenda, ntiyamuharira ahubwo aca aramuhana. Yaribagiye imbabazi yagiriwe, ntiyayibuka kuzigirira abandi. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza aho uri hose, ndaguhamagarira kwibuka imbabazi wagiriwe. Zirya mbabazi wagiriwe nawe aba arizo wamana, zikubera umwambaro uzambare kugira ngo abandi bose nawe ubaharire. Abantu barabaje Yesu ati none umuntu niyangirira nabi ndamuharire mpaka kangahe? Yesu yamubwiye ati muharire kenshi. Ni nkaho mbese yavuze igitigiri kinini. Natwe abatugirira nabi tubaharire. Wiyumviye ko nawe wahariwe ibyaha byinshi, nawe uharire bene data. Yesu aguhezagire, Yesu agufashe. Turi mu rugendo, ntitugomba ibidufatira. Ubonye ibifashe biriko biragufata, bikure ko bite hasi wirenganire. Reka kuja kuri ibyo bariko baragutuka, reka kuhagarara kuri ibyo bariko baragukengera. Na Yesu yarakengerewe, se uzobaye wa mbere. Babandi baguhaririza, babandi bakugirira nabi, sa nk'utabibona wibandanirize. Raba imbere yuri kuraja, utera ibitugu ibyo byose biriko birakubuza urugendo. Yesu aguhezagire. Usengera bakugirira nabi. Imana idufashe, Imana udutabare bene data. Turi mw'isi irimwo ibintu byinshi cyane bidukwega. Cyane harimwo abantu babi batugirira nabi. Ukaronka abantu bakakugirira nabi, mu rugo bakakugirira nabi, ababanyi bakakugirira nabi, bagucokora ijoro n'umurango. Ntugire ubwoba, ahubwo rangamiza, raba iyo uri kuraja. Yesu agufashe. Ko wahariwe ibyaha byawe nawe uharira abandi. Ndatangara hariho abantu bama bariko bava ngo nakangiriye nabi. Wewe wagirize nabi kangahe? Si kenshi, ariko barahariwe. Nuko rero Yesu aduhezagire, tugumane uwo mutima wo kubabarirana, kandi ntihagire kibi na kimwe ubika mu mutima wawe, kuko ico ubika niwe kizokwica wewe nyene. None rero umwami Yesu abahezagire bene data. N'aya majambo nagomba kudusangira namwe, tubike umutima utari mwijwi twagiriza ikibi, umutima w'ubugwaneza, umutima ukunda abandi, ntiwifuze kugira nabi mwene so. Kandi nawe wagiriye nabi, niba warabonye kwa mugiye nawe umusaba imbabazi, nawe nshuti yanje niyagusaba imbabazi uzimuhe, ndetse niyatazi gusaba, kuko bishoboka ko atavyazi, umubabarire kugira ngo wikize ukize ubugingo bwawe. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Yari Françoise muriko muravugana. Imana ibahumugisha.